ururimi c'ikinyamulenge nyene cyo muri Kongo. Nayo muri Kongo ntuzwara indimi nyinshi bose n'abakongomani ariko bafise indimi nyinshi. Ikindi naco uramaze kubona ko ni nko bava ikinyarwanda n'ikirundi ntabwo ari bimwe kuko biratandukanye. Umunyarwanda ariko avuga ukuboko, murundi tuvuga ngo ukuboko ariko umunyarwanda avuga akaboko. Akaguru twe tuvuga ukuguru. Nta muntu yakwa kuvuga ngo haguru abagutotse ngo he nara ukaguru ka. Abagututse ngo yaho kaboko abagututse ahubwo twe tuvuga ukuguru n'ukuboko. Muri uko bitandukanye cyane. Rero nta mpamvu kuvuga ngo ni bimwe ngo ni hamwe na namwe na naho duhuriye na hamwe nta na hamwe na gato ntaho. Abanyamulenge rero ni bamenye kwitandukanya, bamenye ko babe proud yuko ari abakongomani, bareke kubahenda, barabahenda abantu babahenda ko muri abanyarwanda. Ni hamwe musanga ko mugira ibibazo, babahenda. Abanyamulenge ni ari n'urundi rurimi indimi zo mu Buganda zitandukanye. Hari ururimi rw'ubunyabwishi urufumbira, ariko mwibuke ko hari abavuga ururimi rwo mu Rwanda bidasiguye ko arabaki ari abanyarwanda. Urunyabwishi urabona ko ona ubwo rurimi rw'abanyabwishi niki baba mu Buganda, ariko leta y'u Rwanda niyoje kubatora ngo muvuga ururimi rwacu. Naho hoba ikibazo niwo kubaka guhungira mu Buganda mabe mu Rwanda kubera iki n'abaganda, sivyo? Rero abanyamulenge ni mwitandukanye, mwimenye mwitandukanye. Abanyamulenge kenshi barabigiramwo. Murabona hakujya yanyu mu Rwanda ubona ko bahora baze gutera Burundi bitwara ngo nabaki ngo baragwanya ngo bashaka ngo kwica ibikingi ngo barwanya abanyamulenge or bafise inyungu zabo, bashaka kwimbira ubutare, bashaka kubiba. Kandi abanyamulenge bamufasha baramwica. Ndabaze mu Rwanda bafashe umunyamulenge bamukora gute mu Rwanda mukora gute? Ikintu ngira meze ko nagenda babwira abanyamulenge mumenye ko muri abanyamulenge b'abakongomani kujya muri Kongo hari indimu nyinshi. Ndabaramukije mwese vena muherereye, abari mu Burundi, abari mu Buganda, abari za Kongo, abari za Uganda, za Kenya, za Europe, mu Burayi, za Amerika, za Australia. Ndabaramukije cyane, nizeye ko mwize neza. Nkaba ni Khaisa Kunda TV nkuko mumenyereye, naje tuganire ku byerekeye ukubaho, imibereho, uko tubayeho, ahisigeze. Nivyo nanje tuganire ko amakuba atarafollowinga canke bagire subscribe, nibaza ko baba barahomvye cyane. Baba barahomvye bora bakanyotsa bakamfollowinga bakaza ba liking ibikorwa byanje, mwaba mukoze kugira ngo ikintu cyose nshizeko kize kirabashikira n'ingoga. Uyu munsi rero narinje kuvuga ku banyamulenge. Mumbabarire kwintu ngira mvuge, nimuze kwibaza ngo nabandiko ndabahema canke iki. Hari ibintu ngira mvuge, je nagenda bwe ko abanyamulenge nshaka kwanda bakunda. Abanyamulenge n'abanyamahoro basha nukuri. Abanyamulenge nanje sinumva ingene nabivuga. Abanyamulenge n'abantu beza cyane. Umunyamulenge hari hose vraiment yumvize yumvize ibidiko ndavuga, yumvirize. Abanyamulenge basha abantu ntituzi kuvuga ukuri, ntituzi kuvuga umuntu uko ari. Abanyamulenge n'abantu b'abanyamahoro, n'abantu batekereje, n'abantu bakundana, urumva? N'abantu batabika inzigo. Sinzi ko murabibona. Abanyamulenge n'abantu sinumva ingene basigura. Abanyamulenge n'abantu bararenganywa cyane, n'abantu batekereje, bararenganywa bagahora. Ni bamwe bantirumve ko murumva ni bamwe bagiye barahura n'ibibazo byinshi cyane. Abanyamulenge baricwa, ntibagira ababuranira, ntibagira abavugira, aho n'ugize ngo gira bavugire. Kwera abanyamulenge baragora kuko ururimi ngo bavuge. Ni bamwe bantirumve ko nabibabwiye. Naho bagize ngo barosa bavugira, ntiba baje kubavugira ku nyungu z'abanyamulenge, bafise inyungu zabo. Baricwa. Abanyamulenge baramerewe nabi. Abigira ngo baje kuvugira abanyamulenge, bakigira baje kubavugira, ni bamwe babakwegera impfu zimwe imbi, impfu. Babanyamulenge bagasigara bakicuza. Abanyamulenge se abantu babi. Abanyamulenge ni abantu batagwana. Ntuzokumva ahantu ngo abanyamulenge bateye aha. Muramaze kumva mumbye muri commentaire, muramaze kumva ahantu abanyamulenge bagiye gutera? Muramaze kuhumva ahantu abanyamulenge bagiye gutera? Rero abanyamulenge n'abanyamahoro. Abanyamulenge n'abantu barenganywa,
n'abantu bamwe bavuga ati twe turonka amahoro shaka batwara ibyacu turonka amahoro kubera ko abanyamurenge kandi ivyo byose ababigira murabazi tunda kubisubiramo murabazi umunyamurenge ntumubwire kwica umunyamurenge mubwire gusenga abanyamurenge n'abantu bakunda gusenga ntubabwire ngo kwica ngo iki ivyo abanyamurenge ntibirimo ariko abanyamurenge n'abantu bagiye bakwegerwa mu bintu abanyamurenge n'abantu bagiye mu bintu bwanga bimwe bavuga kwigwanaho babajana mu mapolitike babajana ngo bigwaneho basanga ahubwo bariko batera mu mitego abanyamurenge n'abantu tazokumva ngo umunyamurenge yishe umuntu mamaze ko umunyamurenge yishe umuntu ntibibaho ariko rero tugiye kuraba urabona ko abanyamurenge bararenganywa intambara zose ziba abanyamurenge bazigiramo ikintu cyose kandi ata munyamurenge turigera twumva barenganije umuntu kubera iki aba inzira karengane ziba murabe mugerageze mubirabe neza murabona ko abanyamurenge barenganye cyane abanyamurenge niba abantu ugasanga bariko baricwa n'inzara bariko barabura aho baba bariko baricwa n'inzara bariko barabura ivyo bambara bariko barabaho nabi bariko baraba mu mashamba kubera abantu ukuba ubugome ubwicanyi kubera ko abanyamurenge mu bahohotera umunyamurenge sindumva umuntu yagiriye nabi umunyamurenge ntunumva nagututse ahubwo je nabuze ko abantu bari mwe bwo kugana n'abantu batekanye urumva batekanye cyane mwebwe aho muri hose muzorabe muperereza ahantu hose abanyamurenge babo n'ahantu hari amahoro abanyamurenge barakundana barashafatana mu nda hagati yabo je ndahamya ko abanyamurenge ari abakongomani 100% ari abakongomani 100% kuko ahantu igisokuru cyawe kwaye imyaka n'amajana namwe mukaba amajana umva aho si wanyu kweli aho si wanyu akandi karorero murumva ko nk'ubuye twe nko za Kigoma hari abarundi muri Tanzania hari abarundi uzogenda ujabutse hari za dahibagi aho ukija ukurenganiza Kobero munayibona bawinjiye mu mupaka wa Tanzania mubizi bahinjiye za Kabanga hari abantu bavuga ikirundi abarundi benshi aba barundi hajya ariko none twari tuvuga ngo tugiye ngo hari yaza muri Tanzania ngo tuhabarundi bacu kandi ariho babaye imyaka n'imyaka ariko baguma bazi ko ari abarundi barazi ubwabo ko ari abarundi ukaje usanga urana nk'aho abantu muri Tanzania b'abarundi babayo kera nk'uwo murundi agiye kuvuga ati uri umurundi ntibakwemerera nibamera ko ariyo babaye ariko bo nyine barazi ko ari abarundi biva n'igisokuruza cabo urumva igisokuru cabo rero abanyamurenge birakunda kubata mu ngorane umuntu ayikagena ko ngo n'abanyarwanda eske mugiye gukombera ikinyamurenge bavuye ya n'imigu nyamurenge n'ikinyarwanda mumva ari bimwe ntabwo ari bimwe na gato nta na gato rero abanyamurenge bakwiye kwisanta ko ari abakongomani nkuko tubizi kuko twese tuzi ko abanyamurenge baba muri Kongo murumva baba muri Kongo rero umuntu mu hagateka mbere ndababaza ko isi twayisanze aha wowe warazi ngo uzovuka kuri ngaha cyangwa uri ngaha kuko mudashobora kuba isi si iwanyu muzoyisigaha tuzoyisigaha twese kuko iba mushaka guhohotera izina muntu mbere ko wowe baguhora uko wavutse bashaka guhora uko wavutse ko ariko wisanze ga mwana wa mama niko wisanze abanyamurenge baratandukanye cyane n'abanyarwanda ati gute umunyamurenge ni wa muntu ariko mu kuvuga mu Rwanda bavuga umuntu ariko umunyamurenge avuga umuntu tabeshe umuntu ariko umunyarwanda avuga umuntu inige tandukanirizo icyo ni kimwe cy'ikinyamurenge nyine cyo muri Kongo nayo muri Kongo ntuzi ko hari indimi nyinshi bose n'abakongomani ariko bafite indimi nyinshi ikindi naco mwamaze kubona ko ni nko bavuga ikinyarwanda n'ikirundi ntabwo ari bimwe kuko biratandukanye umunyarwanda ariko avuga murundi tuvuga ngo ukuboko ariko umunyarwanda avuga akaboko akaguru twe tuvuga ukuguru nta muntu yo kuvuga ngo haguru abagutotse ngo nara ukaguru kawe abagututse ngo yaho kaboko abagututse ahubwo twe tuvuga ukuguru n'ukuboko muri uko bitandukanye cyane rero nta mpamvu yo kuvuga ngo ni bimwe ngo ni hamwe na namwe na naho duhuriye na hamwe nta na hamwe na gato ntaho
Abanyamurenge rero ni bamenye kwitandukanya, bamenye ko babe proud yuko ari abakongomani, bareke kubahenda, barabahenda abantu babahenda ko muri abanyarwanda. Ni hamwe musanga ko mugira ibibazo, mugira ibibazo. Babahenda. Abanyamurenge ni ari n'urundi rurimi indimi zo mu Buganda zitandukanye. Hari ururimi rw'ubunyabwishi, urufumbira. Ariko mwibuke ko hari abavuga ururimi rwo mu Rwanda bidasiguye ko arabaki ari abanyarwanda. Ubunyabwishi urabona ko ubwo rurimi rw'abanyabwishi niki baba mu Buganda, ariko leta y'u Rwanda niyoje kubatora ngo muvuga ururimi rwacu. Naho hoba ikibazo niwo kubaka guhungira mu Buganda babe mu Rwanda kubera iki n'abaganda, sivyo? Rero abanyamurenge ni mwitandukanye, mwimenye mwitandukanye. Abanyamurenge kenshi barabigiramwo, murabona hakujya yanyu mu Rwanda ubona ko bahora baze gutera Burundi bitwara ngo nabaki ngo baragwanya ngo bashaka ngo kwica ngo barwanya abanyamurenge bafise inyungu zabo, bashaka kwimbira ubutare, bashaka kubiba. Kandi abanyamurenge bamufasha baramwica. Ndabaza mu Rwanda bafashe umunyamurenge bamukora gute mu Rwanda bamukora gute? Ikintu ngira neza ko nagenda babwira abanyamurenge mwimenye, mumenye ko muri abanyamurenge b'abakongomani, kujya muri Kongo hari indimu nyinshi, nyene muri abanyamurenge b'abakongomani ntabwo muri abanyamurenge b'abanyarwanda. Rero cyo nagenda babwira mwe mu inzira karengana, murazi ko muri abantu basenga mukunda Imana, mwibandanize musenga, ariko mwirinde kwiheka ko batabashaka. So guys, ngireje ngahe bikwikiranzo bibabwira, mwibuke kugira subscribe, mugire share, mugire like, ibintu byose murakoze cyane. Ciao, bye bye.